TV. It's about Media TV. We keep to progress. Twitege mariage ya Noraske Gari hagati ya Francine Yonsaba hamwe na n'umwigeme Fanny Lavine. Fanny Lavine ndamukunda cyane ariko kandi na Francine nawe ndamulovinga igituma bose ndakubwiye ko ndabakunda. It's about Media TV. It's about Media TV. We keep to progress. Tubifurize amahoro y'Imana ashobore kubana namwe. Dushimira abantu bose mudukurikirana, mwebwe mwese musupportinga ibikorwa byacu, mwabona ikiganiro mugisharinga kikabona abantu benshi cyane gose. Icyo turico ni kubera ko mwashimye yuko tuba icyo turi uyu munsi. Right now rero imbere ya kamera za Okra TV ndi kumwe n'umwe mu bamenyesha makuru. Ndi kumwe n'umwe ariko aratugaragariza impano nshasha yo kina mareresi, ariko kandi akaba asanzwe ari umumenyesha makuru, ariko kandi akaba asanzwe ari n'umuririmbyi wa gospel music. Ndi kumwe na Noraske Solution Man, mu muziki ku mazina menshi agiye atandukanye, amaze gukora byinshi bigiye bitandukanye. Numwe mu bantu bariko baraduza impano z'abana b'igihugu, amaze gukora byinshi cyane muri kano gakino ka 2 indwi muri industry y'u Burundi. Turamukunda cyane, muramukunda cyane. Laina namubazane kugira ngo dushobore kuyaga amajama 2 canke 3. Ndakuramutsa cyane Noraske. Ndakuramutsa MC Yvan mutima w'u Burundi. Sawa cyane. Ako kano kana nakibagiye. Desiro kibagira. Ayo nirindi barabagutazira nagenda giye. Kuno bagutazira muri Kongo. Muri Kongo. Noraske makuru ya. Isawa brother demeze neza. Noraske today renda shaka kuyaga nawe kandi nshaka duhere hasi atuduga because hari abantu bari ko barakumenya kuri Solution Man, kuri Noraske, kuri Ntare, ariko bataramenya Noraske ninde. Duhere mu mizi gatonya amazina yose abavyeyi bakwise Noraske. Kezimana Noraske niko nitwa. Ndi umwana w'imfura mu bana benshi, burya tugara turi benshi turi bagere tugara kubera papa wanje afite abana benshi, ariko ndi umwana w'imfura muri abo benshi bose. Navukiye ahantu bita mu Gisitya ndafuye ni mu Burundi aho Mwaro kandi Nyabihanga. Umunyamwaro none nawe unafise ikingorongoro ngahani no navukiye sinavuze kandi ndi umunyamwaro, navuze kandi navukiye amancha kuri Gitega, Gitega ndazi Bujumbura. Right now ndi ngaha nyine mu muji. Sikiliza hii story. Nimetoka mbali mbali. Uri mu batoka mbali nawe? Naragiye kuvoma, narasenye, naturivyigira. Nzi ibintu byinshi, naragiye byinshi byose. Nimba tari banga tugende gatonya twinjiye muri vie privée ya Noraske. Urugendo rwo kwiva Mwaro Igitega amaki Bujumbura. Kuri Noraske izo ngendo yazigira ari mu bikorwa by'akazi, ari mu bikorwa by'ishure, byari bimeze gute Noraske? Afete jewe papa wanje bi Bujumbura, ariko urumva je nabandi ruguru hama kubera ishure. Rega naje kera naje ndi muri 3e primaire, hama ahava aravuga ati umwana wanje nanyegere, bivanye yuko aho narindi nyene ntari nguwe neza, nakunda kugwara, avuga ati uwo ari mu munyegereza Bujumbura. Hama ndegere Bujumbura, ndashikira mu Buyenzi, après yaho ndaba mu Kibenga, hama ndaza mu master. Noraske yo beragira amahirwe yo kwigishura kariyete. Ego. Yize iki Noraske? Informatique de maintenance. Nacho gituma uri mukali sana kwenye kamera. Bon, si nibisanzwe ariko nyene ndashima Imana amashuri makimfise. Ego arashoye kumfasha. Uretse yuko Noraske ashobora kuba ari umumenyesha makuru uyu mwanya, ari umukinyi wa mareresi mushasha turiko turabona mu gisata cyo kina mareresi, akongera akaba umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana. Ubundi mwuga Noraske yo bakora pembeni y'ivyo wari uwahe Noraske? Nkora imyuga myinshi, harimo kudandaza, ndafise utuntu duke ndandaza aha mu gisagara, hama ndanashona bugenda umushonyi myiza w'impuzu. Yego w'impuzu kudoda no gushonesha amaboko ndabize ibirata, ariko urumva ibirata bishona ibirata Bujumbura ashaka kwita umuntu asanzwe. Ibindi nkora ni iki se haje
ndi n'umukameraman me cameraman mu journaliste mu kinyamareresi n'utundi tuntu twinshi cyane. Okay, dutandukire mu gisata c'akazi gatonya. Noraske twaramubonye mu itangazamakuru inyuma yo kuva mu ndirimbo mpimbazamana. Itangazamakuru hajya Noraske niji yapfuye kuvumbagura canke arabifisemo ubumenyi kanaka. Jewe ubwa mbere nagomba mvuga ku kantu sinavuye bujya mu kuririmba kubera ko kuririmba gukina filme no itangazamakuru ni entertainment ni ibintu byose bivukana. Nawe ndazi kukina amafilme kandi ndazi yuko no kuririmba urazi kusanzwe indirimbo z'akaranga n'ibiki ni ibintu biba bifatanye ntibiba biri kure na kure mu buryo ngo umuntu ngaririmba ngo vyo mnanya gukina ireresi ngo cyangwa mnanya gukora journalisme. Hama ivya journalisme ndafise akanosyo gato buvanye n'ama formation nagendagira ariko sinibaze yuko hariho ishure rya journalisme ngiraje barije vuba ariko ndabifise kakanosyo. Okay, kuri Noraske nicaye ikintu cakubabaje mu buzima Noraske utazokwigira wibagira canke utifuza yuko nk'umwana wawe agishobora kuzomushikira? Nibaze yuko ata kintu cyahataye je maze guhura naco cotuma nguma ndacibuka. Ariko gukena nico kintu cyambere naho nico ndamaze gukena gushika naho imvuga nti no ndatse gukena guki niyo havuye kugira ngo ni kutuntu twose nshoye kurondera amafaranga muri tutuntu c'est vrai sindayaronka ariko urumva ndisuma mukumbure kugira ngo bizoshoboke kugira ngo ishikaho nshaka gushika. Noraske muri film kuva ryari? Noraske muri film burya je natanguye kuva kera. Gerageje kubwira ikintu cyambere natanguye nkiri umwana ndibuka nkiri muri 5e 4e narigeze kwiyumvira ikintu umunsi umwe ndavuga nti je n'umunsi umwe ndifuza kuzoba kuba umumenyesha makuru. Hari muri 4e maze kuva muri 4e 5e aho ni muri primaire maze kuja muri 6e umva nari Bujumbura deja numva nsonikirwa kuririmba none naca ntangura kuririmba bamenye kuva nkiri muri 7e indirimbo za kera nyene hama ariko hampande yaho nakina n'amareresi umva nagenda muri repetition yo kuririmba nkacinja no muri amareresi umva hari kera hama inyuma yaho mpava mbona menga ni ibintu bitwara umwanya kubera amarepetition twayagira kane ku ndwi hama nanje urumva nabamuhira si kenshi abavyeyi baba batahura hama urumva bica biba gutyo nca ndabihagarika hama inyuma yaho mu mwaka uheze niho nasubiye gutangura gukina mu filime yitwa ihurizo ry'amakuba ya Mede dakinamo gatoyi ariko kandi ndamaze gukina no muri filime nyinshi kuva aho ndamaze gukina muri filime ya Bere hariya yitwa Manyanga series ndamaze gukina mu Mupfakazi ndiko ndakina muri Samantha haro n'izindi projet z'abandi wanashima bakinyi bo mu Rwanda ndiko ndakinamwe nibaze ko zizosoka nko mu mpera y'uko kumunani nibaze yuko ari ivyo nuko byo byatanguye bya film ego. Ugiye kumviriza urugendo rwa Noraske nahashitse uyu munsi bica bintera kubaza akabaza ati iyo ingenzi iri ku rugendo usanga ifisi iyo yavuye ifise naho ishitse ifise naho iriko irashika mbega kuri Noraske niko byo bimeze nimba atari banga muri iyo carrière yawe yose wagiye uraca mu myaka yose umaze muri bino bintu ikintu nyamukuru ubona byakunguye uretse yuko kuba byoba byarakunguye kumenyana n'abantu bakamaro ikindi kintu nyamukuru kiboneka gishobora no kumotiva abandi kumva yuko inzira wafashe nabo bo gukurikira bakayicamo ikintu kimeze gute Noraske? En fait, jewe ikintu maze kunguka cyambere nkuko wabivuze tukuremo bagenzi cyambere narahinduye abagenzi urabona mwe muri abagenzi urabona ujya mu kamera n'umugenzi narose abantu narose famille dusangiye ivyiyumviro dusangiye ivyo dukunda ico nibaze yuko ikintu ubutunzi bwa mbere no kugira abantu kandi twise abantu kugira n'Imana hoho ubuhejeje nibaze kari ico hama icya kabiri nivyo bingaburira nta kandi kazi nkora kangaburira rero urumva novuga yuko ari ivyo ego nakazi kamisi yose ndafite nk'akazi ivyo bimpa yo kurya nivyo bimpa everything. Buya Noraske n'umupapa canke aracara umusore? Noraske n'umusore ariko afise umwana ego ndafise umwana
umwana kandi nkunda cyane. Abantu benshi ntibakunda kwemera yuko bafite abana imbere ya kamera ariko babyaye akuri bikugendera gute Norasi? Jewe icambere uwo mwana ni numwe nibwo butunzi bwa mbere mfise ngaha ku isi mugingira ntararonka abandi hama kuri jewe sobanuye ikintu kinini kubera ko umwana nabyaye deja nkiri ku ishure bya bindi by'abasore n'inkumi hamwe twabyaye umwana asobanuye ikintu kinini kubera ko niho natanguye guca ubwenge navuze nti nyimba nshoboye kuvyara rero birasaba yuko ndakuze deja urumva ucuhindura na identité usigara witwa papa naka usigara umenya uti irasira kenerwa rero urumva ndafite umwana yego Norasi muri no misi ariko arakurikiranwa cyane ku mbuga ngurukana umenyi ndetse n'umuntu ubona neza yuko ariko arabatwanzi buke ubu ariko harugwa mu bamenyesha makuru ba mbere bariko barafasha impano z'abana b'igihugu kuduza cyane nakaye kabanga uri kurakoresha Norasi. Ivyo navyo narizi ariko nyimba byo bimeze uko Imana ishimwe kubera ko mfise indoto kuva kera yo guba no fata umuntu afise impano abantu batazi nkamushira ku yindi level nkamuduza iyo ndoto ndayifise kuva kera kubera ko kumbure ku impano nari mfise sinaronka abantu bansupporting ariko ndinze ndonka opportunité ndose akaryo gafadika ko gufata ba abantu batoyi nkabaduza nubashitse kuvyo nshaka gushikako ariko kandi Sabout Media TV. Sabout Media TV. We keep to progress.